Ndase kuramutsa abakunzi mwese bara televiziyo Renaissance uno mwanya makuru muramwe w'ikirundi amakuru mushanga gusanga no kurubuga ngukana mumenye gwa televiziyo Renaissance ni kuri telerenaissance.info amakuru tuyare mu bivugwa muri politique ku wa gatanu w'indwi iheze niho sentare nahinyuzwa y'igihugu ca Kenya yatangaje ko ivyavuye mu matora aheruka vyaranzwe n'amahinyu ko rero amatora agiye kuzosubirwamo ukundi gushasha mu misi 60 wari yatangajwe ko ari we yari yatsinze Uhuru Kenyatta asanzwe ari nawe arongoye ico gihugu akaba yemeye gushira ayintahe ishize nayo abashigikiye Raila Odinga bace bihereza amabarabara berekana umunezero bafise Reverien Bazikamwe arabigarukako. Abashigikiye Raila Odinga bazindutse bihereza amabarabara mu gatondo ko kuwa gatanu n'akanyamuneza kenshi kubera ingingo yari hejeje gusohoka muri sentare nahinyuzwa ya Kenya. Iyo ngingo ikaba yari yo gufuta amatora yaraherutse kuba amatora yari yatsinzwe n'uwahoze atwara igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta nkuko vyari vyatangajwe n'umugwi wa Kenya ujejwe amatora. Sentare nahinyuzwa ikaba yafashe iyo ngingo inyuma yaho abo kwa Raila Odinga bayituriye bayisaba kubatungana bemeza ko ayo matora yibwe kandi yaranzwe niho nyangwa ry'amategeko. Umukuru wa sentare nahinyuzwa David Mahaga akaba yamenyesheje ko bafashe iyo ngingo kuko basanze ibirego vya Raila Odinga bifise ifatiro. Ayo matora yaciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro rya Kenya eka n'amategeko y'ico gihugu. Yaciye atangaza ako kanya ko amatora ko agiye gutunganywa gushasha mu kiringo c'imisi 60. Abayoboka Odinga bakaba bavuga ko iyo sentare yakoze ibikora inka kandi ari ubwa mbere haba ingingo nk'iyo muri Afrika nzima. Raila Odinga yaboneyeho no gusaba ko umugwi w'igihugu ujejwe amatora udasubira mu bategura ayo matora kuko vyabonetse ko uyo mugwi ucuditse n'uwahoze atwara Kenya Uhuru Kenyatta. Igihe hatangazwa ivyavuye muri ayo matora hakaba harabaye imyiyerekano y'ukwanka ivyo bitigiri, abantu bagera ku 200 bakaba barahasize ubuzima. Nayo Charles Nditije arongoye urunani Senarede arashimishwa n'ingingo yafashwe na Senare nahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya. Ivyo ngo vyari bikwiye kubera akarorero ubucamanza bwo mu Burundi n'abategetsi b'igihugu. Caroline Nditije arashima kandi kubona President Uhuru Kenyatta ashiraho intahe yashize ha gukoresha igikenye nkuko Petero Nkuruza yabikoze mu kwihagira ku nguvu ikiringo ca gatatu. Tega amatwi Caroline Nditije yakuwe ku murongo wa telefone. Iyo sentare yo muri Kenya kubera yerekanye yuko ubutungane bushobora kwigenga, ubutungane bwashyira imbere inyungu z'abanyagihugu, bwashyira imbere amahoro, bwashyira imbere abatware batowe atamanyanga agiyemo. Icyo ni ikintu cyiza dushimye cyane biratubera akarorero n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Ubonye ibyo abashingantahe n'abapasiteri bagize kubiri batandukanye cyane n'ibyagizwe n'ibya sentare igiye kuvuga ibyiza shingiro mu Burundi. Muribuka yuko abakenguza amateka muri CNDD babagije iyo sentare igiye kuba ibyiza shingiro yuko kimwe cya Petero Nkurunziza gite kubiri cyangwa ibyiza shingiro byemeza bikunda kandi bite kubiri ibyiza shingiro. Muribuka yuko baraharira bajya abacamanza ndwi bagize iyo sentare bane kuri ndwi bari bavuze bati twiheje dusomye amategeko Petero Nkurunziza ntashobora kwiteza ikingo cya gatatu cyo kuri ibyiza shingiro cyo kuri amasezerano y'Arusha. Mugabo bacaba ko magabiri iterabwoba kumbere n'amafaranga. Muribuka yuko ujya mukuru wa sentare bamugize administrateur muri conseil d'administration muri Bralirwa muri cyari gituri. Muribuka yuko umushingantahe Sylvestre Ntagaritse icegera cy'umukuru w'iyo sentare yaciye teramagabo arafata arasoma amategeko aranka guhinduka bakibamuza ko n'agahiri araseba arahunga n'iracyari mu bihungiro. Urumva rero kuva iminota kubagize ibintu rero babona ikigo cyacu gishyirwa mu kaga, inganda zigatikira, abantu barahunga n'ubu bakiriko igihugu rero cyatawe mu kaga n'abo bacamanza batakoze akazi kabo n'abacamanza batagize amategeko batanitse ijambo. Nibaza yuko aho bari bamaramara kandi barafite uruhara
ingaruka mbi zatumwe n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Abatari bake rero barabandanya bashima ingingo yafashwe na sentare ntayinyuzwa mu gihugu ca Kenya mu mugambwe MST, berekana ko abacamanza bo mu gihugu ca Kenya berekanye hanini urukundo bafitiye igihugu n'abanyakenya. Epitas Shimirimana avugira uwo mugambwe akabazwa n'inyifato y'intumwa mvamakungu ziza kenshi guhagarikira amatora muri bihugu vya Afrika, aho bitanganiza kwemeza ivyavuye mu matora birengagije utunenge tuba twaranzwe muri ayo matora, naho abari duto tumukurikire. Iriya ngingo ya sentare ntahinyuzwa yo mu gihugu ca Kenya yafashe yo gufuta amatora yari yabaye mu gihugu ca Kenya, yarerekanye canke yarashoboye guhereza ubwa mbere abanyagihugu bo mu gihugu ca Kenya, abanyakenya agateka no kwihereza icubahiro ku bwa mbere bakunda igihugu ciwabo. Nukuvuga ko ku banyakenya tubonamwo gukunda igihugu ciwabo, kwerekana ko bafise ubutungane nyabwo, kwerekana ko icambere kiza imbere ari uko bakunda igihugu ciwabo kugira ngo kironka amahoro, bakizane ku nzira y'iterambere, atari uko umuntu ari we ashigwa imbere. Nukuvuga ko bashatse kwerekana ko igihambaye atari utwara, igihambaye ari neza y'abanyakenya bose. Ica kabiri ni kubarorereza imvamakungu bakwiye kuhakura icigwa gihambaye. Abarorerezi mvamakungu canke abakuru b'ibihugu canke amashirahamwe atandukanye akomakomeye ku isi nka ONU canke ayandi mashirahamwe, murakunda kubona yashitse mu bihugu cane cane vyaciye mw'ingorane, arakunda kwihuta gufata minenegwe canke kudafata nkama ingorane ziri muri ico gihugu, mu gusuzugura canke mu kwerekana ko amakosa aba yabaye matoya atacavuze. Nashaka kubibutsa ko abarorereza imvamakungu bari berekanye yuko amatora yagenze neza, mugabo sentare rero ntahinyuzwa iravye amategeko ikaraba n'igihugu ciwabo aho bashaka ko kigera, bati naho abarorereza imvamakungu bavuga ko amatora yagenze neza sivyo, bafatiye ku bintu bitari bike. Ikindi cigwa tuhakura cane cane ibi bihugu vyo muri Afrika na cane cane ubu Burundi, igihugu c'u Burundi, nuko ahanini Uburundi bwari bukwiye kubona ko atabutungane dufise. Nta butungane dufise. Iyo tukagira ubutungane, abarundi bihumbi nk'ivyapfuye ntibiba bimaze gupfa. Iyo aba dufise ubutungane nka buriya bwo muri Kenya, bwari kubuza Nkurunziza kubandanya kwitoza binyuranye n'amategeko yose, no kuvuga amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Mu mugambwe MST bagize nico bavuga ku bikorane bimaze igihe bitegurwa n'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD canke bikitirirwa Petero Nkurunziza. Epitas Shimirimana avugira MST abona ko atakintu na kimwe umugambi CNDD-FDD warukwiye gushima, kuko ushaka kwihisha mu bisabisho ngo amabi uyo mugambi uri kurakorera abarundi kuva mu mwaka wa 2015 yibagirwe n'ubunyene. Epitas Shimirimana: mu gihugu c'u Burundi Nkurunziza atareta shengero canke shengero leta dufise nkuko tubizi mu bihugu bimwe bimwe nka Irani, ishengero ariryo rishiraho leta. Mu Burundi rero ibiriko biraba n'umukenyuro w'ubusuma canke ububandi biriko birakorwa n'umugambo CNDD-FDD na Nkurunziza, kuko biriya bita Imana sinibaza yuko ari Imana yayindi abarundi bazi, yayindi abantu bazi, kuko iyaba Nkurunziza yari yubaha Imana nk'uko abivuga, ntiyarakwiye kwica abarundi uko ariko arabica. Iyaba Nkurunziza yubaha Imana nk'uko yirirwa arabesha abarundi, ntiyarakwiye gupfunga abarundi uko ariko arabapfunga. Iyaba kandi Nkurunziza yubaha Imana nk'uko tubizi, ntiyarakwiye kuba yarangaje abarundi hanyuma ngo bace baza n'umugore wiwe gukindaga abo barundi bangaye bavuga yamuhe, kandi abarundi bari mu ngorane. Kira noneho abantu bazi ivy'Imana barabizi ko inzira zibiri
mu kirundi bavuze ko zananiye impyisi. Nta muntu asenga ngo yongere akore ibintu bibi nk'ibyo tubona. Ntaco gushima kiriho, ico tubonamwo nububeshi uko yamya bigira. Arabizi ko abarundi hafi 90% ubabwiye Imana bose bubaha Imana, bazi ibyo gusenga ko ari inzira nziza yo kuva mu ngorane. Bijya rero agira n'uburyo bwo kubabesha kugira ngo abizeze ko Imana ishobora data kuzokora ibitangaza, mugabo atabitangaza biriho. Iyo Mana yo gushinga amabuye ya caratuvunye, amabuye yanditse ko inzigo yo mu 1970 n'akandi ku byabaye, akaza kubizana ku kinjana c'uno munsi, ntaho bisa bisana n'ivy'Imana tuzi. Abazi ivy'Imana bari bakwiye gukanura bakabona ibihe ivyo ari byo. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, mu gihe buca amashuri atangura umwaka w'ishuri wa 2017 ushira 2018, imidogo n'imyinshi mu bigisha bivuye ku mugambi wo kubimurira mu zindi ntara canke bakabarungika ahandi mu ntara bari basanzwe bakoreramwo. Bamwe muri abo bigisha bakaba biyamiriza nako imvo za politike ziri muri uwo mugambi wo gukuraho bamwe bagaca bashiraho abandi kuko bava mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, abandi nabo bakaharonka babanje gutanga ibiturire ku barongoye amashure ku rwego rw'intara. Kuri ivyo nyene byo kwimurira abigisha, urunani rw'amashirahamwe Foske rurerekana utunenge turi muri uwo umugambi werekeye ahanini kwangaza abigisha batarabwa neza n'ubutegetsi kuko batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ernest Nkurunziza, umunyabanga nshingwabikorwa wa Foske, akerekana amakenga ajanye n'uko ico bikorwa kije guhungabanya indero y'abana. Tumukurikire. Twitegereje neza ukaraba ingene ico gikorwa kiriko kirakogwa, urabona yuko harimwo amahinyu. Dufatiye ku ntara ya Bururi. Ku ntara ya Bururi hari abarimu bari bahasanzwe ku bitigiri dufise twashoboye kuronka n'abarimu 418. Muri abo barimu 418, abarimu barenga 400 nibo bungururijwe aho bahora bakora, donc bakuwe aho bahora bakora bungururizwa ahandi. 105 bajanywe mu ntara ya Karusi, 79 bajanywe mu ntara y'Igitega, 117 bajanywe mu ntara ya Makamba. Hakaba rero n'abarimu 97 bungururijwe mu yandi mashuri ari muri iyo ntara nyene ya Bururi. Umuntu rero afatiye kuri ivyo bitigiri, urashobora kwibaza uti none abo barimu basigaye bazoshobora gukwira province yose ya Bururi, iyo ntara yose ya Bururi, hanyuma ivyigwa bibandanye bikorwa neza nkuko vyahora bikorwa? Urumva ko ari kibazo gikomeye cyane. Twarabajije rero abantu bamwe bo mu bushikiranganje, turabaza abantu bamwe bari mu mugambwe CNDD-FDD, mugabo babo badashima ibiriko birakorerwa muri uwo mugambwe. Baratubwiye neza bati abo barimu ico gikorwa kiriko kirakogwa, abantu barimo ariko barunguruzwa, ntimuhave mwibaza yuko biriko bikorwa ku neza y'ubumenyi, ntibiriko bikorwa ku neza y'abana, ku neza y'amashuri. Batahubwo hariho ibintu vya politike vyinyegeje inyuma. Naho twababaza ati none ivyo bintu vya politike mubibona ari biki? Baratubwiye neza bati abarimu bari mu bantu binubwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bati kuko abarimu n'abantu babona ibintu biriko birakogwa, bakabibona yuko ari ivyiza n'ibibi vya politike biriko birakogwa, bagaca babona yuko rero abarimu boba badashigikiye biriko biraba, bagaca bagira bati bakabona yuko ahubwo abarimu benshi boba bari mu bagwanya ubwo butegetsi, bakavuga rero bati reka tubaburabuze. Inano rero cyo suza amakuru turabashikiza kandi abashimwe mwafashe umwanya kudukurikira naho ubutaha.